Atletico de Madrid ija kwakira FC Barcelona ku kibuga Civitas Wanda Metropolitano ni kuri uyu wa Mungu itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 isaha zine z'ijoro mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu rukino rw'umunsi wa 28 w'ihiganwa gishisha ca mbere mu gihugu ca Espagne ariryo La Liga. Ngubu usisanguzi bwimbitse kuri uru rukino ugiye guhuza ino migwi ibiri muri Espagne ariyo Atletico Madrid na FC Barcelona. Ibibazo dushobora kwibaza kuri runo rukino nibihe bintu bikomakomeye bigiye kuranga urukino rwa Atletico Madrid na FC Barcelona. Iyi migwi igiye guhura ihagaze gute mwose ku ruhande rw'ugwawo, abakinyi bashobora gukinishwa kuri runo rukino ni bande, imikinire yabo yo ihagaze gute kuri runo mwanya, amahirwe ku musaruro w'urukino rw'uyu munsi yifashe gute hagati ya Atletico Madrid na FC Barcelona. Ibindi bintu byo kwitonderwa kuri uru rukino ni ibi. Inyinshi z'ivyo bibazo ugiye kuzironkera muri iki kiganiro ugiye gushikizwa nanje Willy Fried Irambona ku kinyamakuru Wifi Sport. Reka ndabaramutse aho muherere hose, nizere ko mumeze neza. Abatameze neza ndabifurize kuva muri izo ngorane murimwo, abameze neza namwe ndababwiye ntimukomeze kumererwa neza. Reka nshimire abamaze gukora subscribe cyangwa s'abonner kuri runo rubuga rwa Wifi Sport no YouTube channel, n'abamaze gukora follow cyangwa suivre kuri page ya Facebook ya Wifi Sport. Mubandanye mukora s'abonner cyangwa subscribe kuri ino YouTube channel ya Wifi Sport ndetse no kuri Facebook kugira ngo mube abambere babona ibiganiro ndabakorera. Mukanya twinjire idonido n'ikiganiro. Kuri uwo Mungu itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 isaha zine z'ijoro mu masanga yo mu Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, Atletico Madrid ija kwakira FC Barcelona ku kibuga Civitas Metropolitano ni mu gisagara ca Madrid. Ni mu rukino rw'umunsi wa 28 w'ihiganwa gishisha ca mbere mu gihugu ca Espagne ariryo La Liga. Usisanguzi bw'urukino hagati ya Atletico Madrid na FC Barcelona, ibintu bikomeye bigiye kuranga runo rukino. Ese ni ibihe? Ni urukino rukomeye cyane kuko iyi migwi yose iri mu rugamba rwo kurwanira igikombe cy'iryo higanwa. Utsindwa muri rukino azoba ariko asa n'uwikura mu isiganwa ry'ico gikombe. N'ikindi kandi kirugira urukino rukomeye ni uko imigwi yose iri mu bihe byiza, isa niko iranganya ingovu mw'ino minsi. None iyo migwi uko ari ibiri yompi iri mu bihe bimeze gute? Ikipe ya Atletico Madrid mu kibanza ca gatatu, FC Barcelona mu kibanza ca kabiri, mu gihe Real Madrid yaba yarafata ikibanza ca mbere mu vyifata kibanza. Uru rukino rubagiye kurukina Atletico Madrid iherutse gusezererwa muri Ligue des Champions no mu wa Real Madrid muri iyi ndwi bifashishije za penalty. Hari mu rukino bari bamaze kuba banganya ibitsindo bibiri ku bindi muri rusangi, mu nyuma baza gutsindana Real Madrid itsinze penalty zine kuri zibiri za Atletico Madrid. Ariko naho biruko birahambakiye kwibukana yuko Atletico Madrid no rukino yari yatsinze Real Madrid itsindo kimwe kubusa mu minota 120 yashiye ko bakina, naho batashoboye kwinjiza itsindo ngo basezere na equipe ya Real Madrid batiwe baraca muri za penalty. Imbere y'uru rukino rwa derby yo mu gisagara ca Madrid, Atletico Madrid yari yatsinzwe muri La Liga na equipe ya Getafe itsindo bibiri kuri kimwe. Uru rukino rero rwarababaje equipe ya Atletico Madrid kuko rwatumye itakaza ikibanza cyayo ca kabiri. N'ikindi kandi hamwe botsindwa na Barcelona uyu munsi byoshobora kubigiza kure yo kubandanya bahiganirwa iki gikombe ca La Liga. Ndayibutse ko kiretse Lille yonyene yo mu Faransa bikoze muri UEFA Champions League, nta wundi mugwi uratsindira Atletico Madrid muhira ku kibuga cayo ca Civitas Metropolitano muri ino sezo yose. Kuva Liverpool isezererwa mu gice ca 8 gishisha nyuma ca UEFA Champions League, FC Barcelona yabaye umwe mu migwi ya mbere ihabwa amahirwe menshi yo gutwara ico gikombe ca UEFA Champions League. Uwo mugwi wa Catalunya watahukanye ikibanza ca kabiri mu nkino z'imbere yo gukurakuranamo muri igikombe ca Champions League no bwa phase de groupe. Uriko urakora akazi kameze neza kuko uriko no gusezerera equipe ya Benfica mu gice ca 8 gishisha nyuma, ubatsinze inkino zibiri haba hanze no muhira, aho mu gihugu ca Benfica Barcelona yashoboye gutsinda Benfica itsindo kimwe kubusa, ndetse bari i Montjuic muri Catalunya muri Barcelona bashoboye kuba batsinda itsindo bitatu kuri kimwe. Yifashije rero ubusatizi bwayo buri mu kibanza ca mbere ku mugabane wa Buraya mu kwinjiza itsindo byinshi.
Barcelona nifise ihangiye gusa ryo gutwara kino gikombe ca UEFA Champions League, ahubwo yifuza gutwara ibikombe bine byose byo muri sezo. Harimo iki ca UEFA Champions League, igikombe ca La Liga, ica Copa del Rey bakibandanya gukinira, hamwe n'ica Super Coupe bamaze kuba banatwara mu kwezi kwa mbere kwa nzero mwaka wa 2025. Abakinyi buno mumenyereza Hansi Flick bafise kandi urukino rw'ikirane basivye mu ndwi iheze kubera kubura umwe mu baganga ababo bari ku rukino rwari kubahuzana ikipe ya Osasuna. Ivyo byatumye baba mu kibanza ca kabiri n'amanota 57, aho Real Madrid yaciba irafasha ikibanza ca mbere vyimfata kibanza n'amanota 60 mu kurindira ko Barca ikina izo nkino zibiri. Ndavuga rwa Atletico Madrid igiye gukina uno munsi n'ubwo rwa Osasuna isigaje izokina hanyuma. Ariko kandi hamwe yotsinda mu urukino rumwe gusa, Barcelona cisubira mu kibanza ca mbere bakanganya amanota na equipe ya Real Madrid, ariko kubera ko bayisindi bitsindo baca bafata ikibanza ca mbere birumvikana. Barcelona ntirigera itsindwa urukino na rumwe muri uyu mwaka wa 2025 mu mahiganwa yose, kuko mu nkino 16 imaze gukina muri uyu mwaka wa 2025 ifisemo intsinzi 14 ikanganyamo inkino zibiri, kandi baheruka gutsindwa imbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2022. Birumvikana ko amezi atatu ariko arahera neza. Ico gihe bakaba batsindwa n'ino equipe nyine ya Atletico Madrid ku kibuga cabo arico ca Montjuic muri La Liga, hari mu gisagara ca Barcelona, hari Catalunya. Ico gihe equipe ya Atletico Madrid yatsinze Barcelona itsindo 2-1. Zumvikane ko uravye inguvu uko zihagaze equipe ya Barcelona isa nk'ukumengo ishobora kuba iri hejuru gato ya Atletico Madrid, nubwo bishoboka ko ino equipe zose zitsindana. Abakinyi bashobora gukinishwa none kuri no rukino rwa Atletico Madrid na Barcelona ni bandi. Umumenyereza Diego Simeone ntaja koroherwa kuko ataja kuba yifashisha umukinyi w'umunya-Argentine Angel Correa, umwe mu bakinyi bahora bamufasha cyane, bivanye nuko yahawe ibihano byo gusiba inkino zitanu. Hari amakinga kandi ko yo kutabona Rodrigo de Paul mu kibuga, umwe mu bakinyi ngenerwa ko muri equipe ya Atletico Madrid kubera ko yasohotse ababaye mu rukino rwa Ligue des Champions baheruka gusezerwa na Real Madrid. Nakoke nawe nyene ashobora kutaboneka kuko nawe tarakira neza imvune yarafise. Umunyempano Giuliano Simeone ndetse Julian Alvarez afite ibitsindo 10 n'amapasi decisive abiri muri no igano rya La Liga, hamwe n'umunya Norvege Sorloth uno akabona afite ibitsindo 10 nawe na assist zibiri muri no igano rya La Liga. Nibo bitezo cyane kuja gufasha equipe ya Atletico Madrid kurondera amanota 3 kugira ngo babandanye biruka basiganwa kino gikombe, na cyane ko bagiye gukina urukino na FC Barcelona bariko barahiganirwa uno mwanya. Antoine Griezmann uno mu Faransa akaba n'umukinyi wa mbere amaze kwinjiza ibitsindo byinshi Atletico Madrid mu mateka yayo, aja kuba ahari kugira ngo nawe afashe umugwi wiwe wa Atletico Madrid kugumana amahirwe yo kuma mihiganwa rya kino gikombe, misigana no kubona ko course ikibandanye mu hagati no migwi itatu y'aba Real Madrid, Atletico Madrid na FC Barcelona. Ariko kandi FC Barcelona ija kuba ifise nayo ku rundi ruhande rwayo habwiza kubitagira afise umunyegoli wa Ter Stegen n'abakinyi nka Marc Bernard na Andreas Christensen ntibaja kuboneka kubera ko bibaza ko bano basanzwe bari mu mvune. Ariko naho biruko equipe ya FC Barcelona ija kubifise abakinyi nka bose bariko barayiheka muri no minsi muri no sezo bivanye no mu gihe abotoje kuvuga barasanzwe bari mu mvune. Aho ndavuga nk'abakinyi bariko barayifasha no munsi nka Pedro Gonzalez, Frenkie de Jong nzaza ko bari mu kibuga hagati, hamwe n'umugwi osatirizi batatu bakomeye cyane ko barekana ibintu bidasanzwe, aribo Lamine Yamal no musafisi ibitsindo 5 n'ama pass decisive ashika ku 11 muri La Liga, akaba na Lewandowski umukinyi wa mbere afise ibitsindo byinshi muri amahiganwa 5 ya mbere akomakomeye ku mugabane wa Buraya n'ibitsindo nubwo afise ibitsindo 34, hakaba na Rafinha kandi afise ibitsindo 13 n'ama pass decisive agera ku ndwi muri no sezo, akaba ariwe munya Brazil wa mbere mu mateka amaze kwinjiza ibitsindo birenga 10 muri sezo imwe ya UEFA Champions League, akaba bikoze muri no sezo nyene, aho ubona ko afise ibitsindo 11 bakamaze gutanga n'imipira 6 ivamwo ibitsindo muri iryo higanwa rya UEFA Champions League muri no sezo. Rafinha kandi mu kubikora yakoze amateka ko yakoze byananiye abakinyi bihanga nka Ronaldo Nazario benshi bazi izina rya Kisu n'umunya Brazil, ndetse n'abanya Brazil nka Ronaldinho, Neymar Junior na Vinicius Junior. Byerekana ko amahirwe ya Barcelona ashingiye ku bwiza bw'abakinyi by'ukuri abakinyi beza bafise haza kuba ahaca uwambaye mu kibuga birumvikana.
abakinyi 11 bashobora kuba botangura ku rukino ku mpande zompi. Hariho kaduhere ku ruhande rwa Atletico Madrid, umunyezamu Jan Oblak ashobora kuba ari mu kibuga, ariko kandi abadefenseur nka Llorente, Jimenez, Clemarenge na Javi Galán dushobora kubona mu kibuga. Mu kibuga hagati dushobora kubona Giuliana, Simeone, Barrios hamwe na Rodrigo de Paul hamwe na Lino Diaz, abakinyi bagera kuri 4 hamwe de Paul yoboneka bivanye nuko baba babona ko imvune itashobora kumuza gukina yakiriye kwa Real Madrid. Muri attaque cyane musatirize cyo kubona mo Griezmann na Julian Alvarez ariko basatira ari babiri. Abakinyi bataja kuboneka ku ruhande rwa Atletico Madrid ni Koke, birumvikana kubera ko imvune afite n'umushobora gukina urukino rw'uno munsi, ariko kandi na Angel Correa nabwiye ko ari mu bihano uno ntashobora gukina muri runo rukino. Umukinyi akiri amakenga nimba kina cyangwa ataja gukina nabwiye ni Rodrigo de Paul. Tujye ku ruhande rwa FC Barcelona, Szczesny niwe yatekanye kuba yo ari mu izamu rya FC Barcelona. Abadefenseur bajya kuri 4, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Nico Martinez na Alexander Balde. Ariko kandi mu kibuga hagati haritezwe kuba haja kuba hari Frankie de Jong na Pedro Gonzalez, mu gihe imbere yabo bazoshobora kuba hari abakinyi 3, Lamine Yamal, Dani Olmo na Rafinha, ndetse imbere yabo gacakinira Robert Lewandowski. Abakinyi bataja kuboneka ku ruhande rwa FC Barcelona nko mwavyumvise nababwiye ni Marc-André ter Stegen, none umunyezamu wa FC Barcelona amarazi ko amaze igihe mu mvune, Marc Bernat nawe nyine mu mvune y'isizo yose, ndetse na Andreas Christensen, bano bose bari mu mvune birumvikana. Nta mukinyi n'umwe hari amakenga yuko yobaza gukina cyangwa ataza gukina ku ruhande rwa FC Barcelona. Abadahari ntibahari, abahari nabo baza kuba bahari bari full ku rukino. Uti rero nibiki byaranze runo rukino mu nkino zika kubahuza zavuga. Muri isezo habaye inkino ziga kuri 2 hagati ya Atletico Madrid na FC Barcelona. Izo zabaye inkino zikomeye zirimo n'ibitangaza byinshi. Mu rukino rw'ibanze muri La Liga, Atletico Madrid yatsinze FC Barcelona mu minota ya nyuma y'urukino i Catalunya ku kibuga Montjuic, aho Atletico Madrid yakatsinda ibitsindo 2-1 birumvikana. Ariko kandi Atletico Madrid yagarutse kuri ico kibuga ihanganiriza na Barcelona ibitsindo 4-2 hari mu rukino rw'ibanze muri demi-finale cya kimwe cya kabiri gishi cyanyuma acigano rya Copa del Rey. Mumenya ko naho Atletico Madrid yitwaye neza muri izo nkino zombi, nimikana ko atsinze ibitsindo, itsinda mu rukino rumwe yongerenganya urundi muri izo nkino zibiri, yatsinda bigaragara ko FC Barcelona iriko itembereza umupira kwirusha kinaco gishobora kuza kikagaragara no mu rukino rw'uno munsi. Ariko kandi ndabibutse ko kuri iki kibuga ci Madrid novuga iki cha Civitas Wanda Metropolitano cha Atletico Madrid, Barca yahatsindiye inkino zibiri zose heruka kwakinira, kandi muri izo nkino zibiri nta gitsino na kimwe yigeze hatsindikwa. Bivuze ko yatsinda ikipe ya Atletico Madrid ku busa. Urukino rwa mbere yatsinda Atletico Madrid ibitsindo 3 ku busa, urukino rwa kabiri Barcelona itsinda Atletico Madrid igitsindo 1 ku busa. Byumvikana ko n'izo nkino zibiri ziriko kubera kuri ino kibuga ca Wanda Metropolitano zihuza Barcelona na Atletico Madrid. Atletico Madrid nta gitsino kimwe yigeze ironka. Mbega n'uyu munsi niko bya kugenda, katubirindire ivyimve byanyu muri commentaire. Amahirwe ku musaruro w'urukino rw'uyu munsi ho gifashe gute hagati ya Atletico Madrid na FC Barcelona. Intsinzi ya Atletico Madrid imbere ya FC Barcelona iriko ihabwa amahirwe ngana n'ibice 33 kwijana, mu gihe kunganya hagati ya Atletico Madrid na FC Barcelona biko bihabwa amahirwe ngana ibice 22 kwijana. Ariko intsinzi ya FC Barcelona ihabwa amahirwe menshi cyane ashika ku bice 45 kwijana. Ibindi bintu rero byo kwitonderwa cyangwa kwa rukino canke tutokwirangagiza kuvuga kuri rukino rwa Atletico Madrid na FC Barcelona ni nk'ibi nk'akarorero, nuko muri La Liga Atletico Madrid ibandanya urugendo rwayo rwo kudatsindirwa muhira ku kibuga cya Wanda Metropolitano bagiye gukina kuno munsi. Ivyo byakozwe na Lille yonyene muri UEFA Champions League muri no season ni imaze kwitsindiraho yonyene. Ica kabiri, Atletico Madrid niyo yatsinze Barcelona mu nkino z'igice cyambere cigano nuvuga muri Fazare, aho yatsinda itsindo 2-1. Ica gatatu, inkino zibiri zabahuje muri isezo zabonetsemo ibitsindo 11. Rukino rwa mbere ibitsindo 2-1, bibiri byatsinze Atletico Madrid kuri kimwe cya Barcelona nuvuga ibitsindo 3, gushitanye ko n'ibindi 8 byabonetse mu rukino rwa kabiri rwo muri Copa del Rey, aho banganye ibitsindo 4 ku bindi, byumvikana ko ibitsindo 8 ibitsindo 3 kiri kwira ibitsindo 11. FC Barcelona ico ni kindi kintu naco novuga kigira kane kizoranga no kino. FC Barcelona niratsindwa muri uyu mwaka wa 2025 mu mahiganwa yose. Intsinzi 14 kunganya inshuro zibiri mu nkino 16 bamaze kuba bakina muri mwaka wa 2025. Ikintu cya gatanu uko Atletico Madrid yatsinze Real Madrid kimwe kubusa mu rukino rwa UEFA Champions League
mu minota 120 iri yaranja kuvuga ati Real Madrid idashobora kuronka igitsindo mwizamu ryayo mbega biraza kugenda gute n'imbere y'ubusatizi bwa Barcelona katurindire ko no kwa Madrid turabona ko nubwo basezerewe byaciye muri za penalty. Ikindi kintu kigirangira nk'umunani nimba nagenda gutondeka neza Atletico Madrid ishobora kuza mu rukino itameze neza mu mutwe canke ikazanana ishavu byo kuba yasezerewe muri UEFA Champions League na equipe ya Real Madrid. Ivyo bishobora kwiviramo kwitwara neza canke kwitwara nabi muri rukino baje gukina na Barcelona. Ikindi kintu novuga ko tutokwirengagiza ari naco cyanyuma muri umwaka wa 2025 Barcelona yinjije ibitsindo 56 bisobanura ko yaronse ibitsindo bitatu n'igice bice 29 kuri buri rukino ko bakinye 16 bazironka mu ibitsindo 56. Cyo ni ikintu cyo kwerekana ko Barcelona ikiyazironka ibitsindo byinshi. Reka tunde turabe kuko ikora byose ndababwiye bigaga ko FC Barcelona sho kwifisa amahigo menshi gusumba equipe ya Atletico Madrid gutsinda ariko kandi uravye ukuntu Atletico Madrid nayo reka equipe ikagira igakina hanyuma nayo ikazigatsinda ukaraba inkino zibiri zabahuje ukuntu Atletico Madrid nayo ikarusha Barcelona ko mu nkino zibiri Atletico Madrid yatsinze ukino rumwe Barcelona urundi barunganya hatungiye tuza kuraba iciza kuvamo ijimba bya muri commentaire mumbwire uwe mugwi mubona ufite amahigo kurusha iyindi. Wono mihozo wanje n'ikinyamakuru Wifi Sport w'urukino wa Atletico Madrid na FC Barcelona mwateguriye mongera mushikirizwa nanje Willy Friedrama yakukino kinyamakuru cha Wifi Sport. Reka nsubire nshimire wewe umaze gukora subscribe by'ukuri umuntu w'agaciro kuri YouTube channel cyangwa umaze gukora switch cyangwa follow kuri page ya Facebook ya Wifi Sport. Nongere shimire nawe ugiye kubikora ariko kandi mukomeze kubikora kugira ngo muzo kwame mubabaha mbere mu kuronka ibiganiro n'amakuru nyine ndabashikiriza. Kumbure mufise ibyo mushaka kumenyekanisha turondeye kuri ino nimero ubona aha munsi ni gutenya 257 61 78 64 61. Please desa 57 61 78 64 61 haba kuri WhatsApp guhamagara bisanzwe cyane kwandika ubutumwa busanzwe bose turakwakira ubundi twamamariza ibintu byawe bishobora kuronkera isoko. Ndabyifuza kugira ibihe byiza. Bye bye, hasta la vista.